Bakunzi bimbonesha kure ibidukikije TV turabaramukije tubaha ikaze mu kiganiro cuno musi bimenye. Mu kiganiro cuno musi tuza kugaruka ku bibazo abatari bake bibaza na cane mu mibereho y'abantu ba misi yose ariko abantu bagaheza bakabura inyishu. Muri ivyo bibazo rero navyo ni harimwo ikibazo abantu benshi bibaza kubera iki umuvyeyi agera ahantu akica umwana we yavyaye gasanga aramwishe. Ikindi kibazo abantu benshi bibaza ati kubera iki umuvyeyi akubita umwana wiwe mbere gushika naho amubabaza ugasanga yamukomerekeje. Mbega hoba hariho imyaka isabwa kugira ngo umuvyeyi ntasubire gukubita umwana canke ivyo bifise ingaruka izihe mu gihe umwana akuriye ku nkoni agakubitwa. Ivyo bibazo rero kumwe n'ibindi nivyo vyadutumye dutumira umuhinga dusanzwe turi kumwe hano muri studio, umuhinga yanonose ibijanye n'imibano y'abantu akaba mbere arongoye n'ishira hamwe ry'abarongo rihurikiyemwo abizi vy'imibano bataruhuka batari mu karuhuko ngerageje kwivuga mu Kirundi bagita mu Gifaransa psychologue sans vacances. Uwo mutumire nawe akaba ari Alain Joseph Hatungimana. Tubaramutse tongere tubahe nikaze mu kiganiro ndetse no muri studio za television ibidukikije Web TV. Murakoze cyane nanje ndabaramukije nongera ndamutse nawe ariko radukurikirana. Ego ikibazo ca mbere mutumire mu gihe tuba turiko turavuga imibano umuntu yoheza agatahura iki? Tuvuze imibano numugwi w'ibintu byinshi harimwo abantu, harimwo inyifato, harimwo imibereho. Ivyo rero nivyo bintu biza bigira imibano kuko n'umugwi w'abantu ugizwe n'amategeko, ugizwe n'akaranga, ugizwe n'ururimi, ugizwe n'inyifato bahuriyeko. Ego murakoze. Tumaze kumva nogira ntiyo ndangura kintu y'imibano tukaraba none burya mu mibano dusangamo bande. Tuvuze mu mibano navuze ko ari umugwi w'abantu hamwe n'inyifato canke imibereho ibagize. Rero uwo mugwi n'abantu baba hamwe dufatiye nko ku gatumba canke dufatiye tugafatira kwikomine. Abo rero bantu bakaba bafise imibereho isa kandi ifise ahihera n'ahigeza. Hariho ivyo bategerezwa gukora n'ivyo badashobora kurenga. Yego. Ego dufatiye aho nyene kuri iyo nsiguro muhejeje kuduha y'imibano ndetse n'abayigize, mbega muri abo hari aho dusangamwo abo bantu nyene mutubwiye abo twita abavyeyi. Nk'umuntu agerageza gutahura umuvyeyi two hava tukavuga ko ari iki? Ego umuvyeyi nuwo wese yaronse ibakwe ryo gusama imbanyi hanyuma akayibaruka. Tuvuze rero umuntu yasamye imbanyi akayibaruka ntiyayikuye ku giti aba ari kumwe n'umuntu w'umugabo. Umuvyeyi rero nuwo mukenyezi n'umugabo baba baragiye hamwe bakagira kimwe twita imibonano mpuzabitsina canke amabanga yabubatse hanyuma bakagira icamwa citwa umwana.